bakunzi mudukurikirana drone za FARDC zaraye zirashe muri Rubaya ahasanzwe hari ibirindiro by'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda namakuru ariko aratubwira ko bunyene ndetse bavuga yuko muri ivyo bice ariho General Sultani Makenga n'abandi ba general bamwungirije canke bari kumwe ariho bari ubwo ni bwinshire mu igihugu yuko General Sultani Makenga ashobora kuba nawe ari mu barasiwe mw'ico gitero cagabwe na FARDC mu masaha y'ijoro isaha y'9 zuno musi kuri ico kirindiro cy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Turaje tubabwire ukungena ibintu vyifashe ndetse tubabwire n'abagenerali bakomakomeye muri AFCM 23 bari kumwe na General Sultani Makenga ndetse tubabwire naho vyabereye exactly ndetse tubabwire n'ibice FARDC yigaruriye ahanyene hafi ya Rubaya nyuma yuko berekeza muri Rubaya kugira ngo bashobore kuhafata mu buryo bweruye ariko ico mwamenya nuko twababwiye turamenyesha yuko muri Rubaya ubu atagikorwa na kimwe kiriko kirahakorerwa cyo gucukura ubutari cyangwa gukora icyo cyose kubera ko ibi bibazo biriko birahaba kubera ko imigwano iriko iharabera twongera tunababwira yuko nabene igihugu benshi baba muri ivyo bice bose bamaze gutabaromoka kwa nka yuko bashobora guhitanwa n'ibitero vya FARDC na Wazalendo bariko baragaba kunyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muri kino boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane Dubai hariho benshi tumaze kwifashamo akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira ubwubatsi construction ubushoferi driving gushikana ibintu ku mukiriya delivering gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna dusange muri mairie de la ville bureau numéro 6 canke mu twakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73 kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane hasigaye amahitamo yawe kaniro turaza kubabwira icari kizanye General Sultani Makenga ku mirongo y'urugamba muravyumva neza yuko yari yamaze kuba yishikira muri Rubaya ku mirongo y'urugamba inyuma yuko yumvise yuko ubuce bwose bukikuje iyi Rubaya bwamaze kugotwa n'igisirikare kidasanzwe ca FARDC ino operation yabaye mu masaha y'ijoro ushobora kwibaza ati yakozwe nabande byagenze gute byari bimeze gute iyi ni nkuru ndababikiye iyi ni nkuru ngenda bahe rero nosaba umuntu wese ko aradukana yuko atogotwa canke ngo ayicire hagati ndagusabira ko subscribe nyamutarabikora dukunde wongere dukundisha abandi duhe like ni segonda imwe bituma zino video zacu zigira kure hashoboka kandi mu mwanya muto cyane rero mwese muri kumara dukurikirana murahawe ikaze ni karibu muri kino kiganiro tugusabe kuja muri commentaire kugira ngo ugire ico ubwiye abariko baradukurikira ugire ico tubwiye mu bigano tuzogukorera ndetse n'ivyo ushaka yuko tugukorera yes kaze rero mwese mwa kino kiganiro turacari neza na neza ku mirongo y'urugamba jewe nitwa Cody the Black iyi bayita B-Info News mwagiye mutereka urukundo kuri B-Info please na B-Info News y'urya rukundo turarukeneye kandi ndibaza yuko amakuru azira ubucafu yo tuguma tuyabaha atakibazo na kimwe amakuru dufise nuko ku munsi wejo igihe kuri no munsi plutôt igihe cy'isaha 9 z'ubucagucagu habaye ibitero bikomeye ibitero vyagabwe n'amadrone CH4 ya FARDC aho yakubise kubirindiro vya M23 biri ngaha muri Rubaya inyuma yuko Rubaya yamaze kugotwa ibice byose bikikije byamaze kuba byinjirwamwo na Wazalendo ndetse na FARDC aya madrone muri Rubaya yahengereye hariko haraba inama canke hariko hahejeje kuba inama hari haciye akanya gato niho baza babona amadrone ya FARDC aduze hejuru abombarda amakuru dufise nuko yera amadrone yo mu bwoko bwa CH4 agera kuri 4 ariyo yadugijwe mu kirere maze aza kubombarda ahantu hariko harabera inama nahantu zo kubabwira uko hari hameze n'ingene vyari vyifashe umuzo wa General Sultani Makenga muri Rubaya mbega waruwuhe mu gihe Rubaya yo yarisa n'iyiri mu bibazo General Sultani Makenga
akimara kumva yuko FARDC na Wazalendo bamaze kugota ibice byose bikikuje Rubaya ntivyamuguye neza, vyatumye afata ingingo ikakaye, vyatumye afata ingingo yihuta yo kwishikira ku mirongo y'urugamba kugira ngo ashobore kugira arabe ico yokiza. Niho General Sultani Makenga akivyumva yahita simbira muri Rubaya, ahita tumiza ko inama ikitaraganya kugira ngo bige uburyo ino Rubaya itobatome canke itofatwa na FARDC ndetse na Wazalendo nkuko amakuru turiko turayahabwa n'abasanzwe ama antenne yacu asanzwe ari mw'ivyo bici. Rero aha muri Rubaya General Sultani Makenga yarahashitse mu masaha y'ijoro niho yahacatangura inama. Ku makuru dufise yizewe nuko hari mwaba generale bagera kuri batatu bakomakomeye bari kumwe ndetse n'abandi basirikare benshi ba special force b'igihugu cy'u Rwanda nabo bari muri ivyo bice baje mu nama yo kwiga ingene iyi Rubaya itobara imbere mu buryo ubucanke ubundi. Abantu batekewe n'ubwoba ko General Sultani Makenga yoba yahasize ubuzima nabo bari basanzwe bari kumwe, mu gihe FARDC yarungitse amadrone CH4 agera kuri 4 kugira ngo bashobore kugaba ibitero muri kino kibanza. Bumvise yuko General Sultani Makenga ari hari. Amakuru dufise nuko kuva Sultani Makenga iyo yajava hariho indege iri kirazana amakuru ikatoza amakuru ya FARDC yaguma ibaha amakuru mukanya kugira ngo baze kumenya ukungene baza orienta zino drone ziza ku bombarda muri bino bice. Bari kumwe na General de Brigade Gaceri ndetse na Colonel Kagufi Javeti n'abandi tutamenye tutashize kuri no rupapuro, mugabo mumenye yuko aba special force b'igihugu cy'u Rwanda na M23 bari beshi muri ivyo bice kugira ngo bashobore kwiga ungene bashobora kurinda iyi Rubaya ntibe libere canke ntifatwe n'igisirikare ca Wazalendo na FARDC. Ibi bintu ushobora kubaza ati vyabereye hehe neza exactly vyagenze gute, vyari byifashe gute? Reka ndababwire ukungene FARDC yagavye ibitero novuga yuko bidasanzwe. General Sultani Makenga akimara kumva yuko ino misozi yuko bihava bihinduka Rubaya iberi bere, General Sultani Makenga yaciye yishikira ku mirongo y'urugamba avuga ati inyuma yuko Wazalendo na FARDC bariko barakora ibidasanzwe, bariko bararasa ndetse bica umubare nyamwishi canke igitigiri nyamwishi abasikare b'igihugu cy'u Rwanda, byatumye General Makenga nabavuga ati homboka reka nishikire ku mirongo y'urugamba kugira ngo nze gukomanda ndabe yuko M23 yogira utuguvu canke yo kwidadaza imbere ya FARDC mu buryo ubu canke ubundi. General Makenga yarahashitse arakora inama nabo bakomando ndetse amakuru dufise nuko iyo nama yabereye ahantu mu kibuga kugira ngo bashobore kuja ahantu hitanguye, bashobore kuja ahantu badashobora kurasigwamwo. Muribuka nk'ivyabaye muribuka ivyabaye ngaha kuri poro ya Karundu, vyatumye zinenyesha amazigihugu cy'u Rwanda zongera kuvyumvirako maze baza gukorera inama mu kibuga baretswe gukorera mu mazu, kuko muribuka yuko muri Karundu baciye babarasira mu mazu bari barimwo, bituma FARDC ironka akaryoheza kugira ngo yice ibiharuro canke igitigiri nyamwishi isizinyesha mbazi igihugu cy'u Rwanda. Aha rero muri Rubaya mwumve yuko hagiye kubera canke hariko harabera isibaniro ry'imigwano, hariko haraseseka amaraso menshi, hariko haraseseka, hariko harapfira abana benshi b'igihugu cy'u Rwanda, hariko harapfira abakongomani benshi narijya benshi biyunze no mutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ikindi tubabwira nuko FARDC yabanje kugota Rubaya, imanje gusiga mu ntoki buno buce bukurikira. Nyakigano yabanje kuhafata, Kinigi yabanje kuhafata, Kibabi yabanje kuhafata ndetse na Gasake. Ibice vyose bikikije Rubaya n'ubu FARDC iracahari 100% iracakontorora mu buryo bwose a 100%. Rero ibi nivyo vyatumye General Sultani Makenga agira ubwoba, biba ngombwa yuko yihagurukira kugira ngo ashike ku mirongo y'urugamba, aze guhangana n'aba Wazalendo, aze guhangana n'aba ba FARDC badasanzwe. Iki gitero
cabaye mu masaha y'ijoro mu bucagucagu bwo kuno munsi niho iki gitero caba isaha 9 z'ijoro. Ushobora kwibaza ati kino gitero ko cabaye ijoro cakozwe n'abandi. Nta muntu atazi yuko muri FARDC hari igisirikare gishasha citwa Hibu. Iyi Hibu niyo yakoze ivyo vyose byo kugira ngo ishobore gukubita ababara cyangwa gukubita umwasi w'igihugu ca Congo M23 yifashisha amasaha y'ijoro cyane. Abazi amateka y'ibihuna Hibo mu Kirundi n'igihuna, igihuna ni ikintu kibona mu ijoro. Igihuna ku murango kiba kiryamiye gitekereje, ariko mu masaha y'ijoro usanga kiriko kirakora ibidasanzwe kuko niho gitembera, niho kivisita, niho kija kwinywera, niho gikora buri kimwe. Murumva yuko iyi Hibo ya FARDC iri kirakora ibintu bidasanzwe mu masaha y'ijoro. Twabwira yuko zabukumbiri iri hose hamaze kuba haja mu maboko ya FARDC mu buryo budasubirwamwo, kandi FARDC iri kiragira inguvu nyinshi, iriko irakubita babarira zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda canke bano basirikare ba General Sultani Makenga ndetse na Colonel Nanga. Ubwo nyene makuru tutababwiye nuko iyi M23 imaze gukubitwa bidasanzwe mu buryo buboneka, iriruka iratiromoka, ibigwanisho vyinshi birafatwa, abana benshi barahafira. Ibindi novuga yuko bidasanzwe nuko abafashwe mpiri ari kirenga ngaha nyene hafi ya Rubaya. M23 yahise ihamagara renfort novuga yuko idasanzwe y'aba special force b'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo baze bahure bakorane na General Sultani Makenga. Ariho bahuriye naho hantu hagiye kubera inama, mwumva haraye harashwe n'amadrone agera kurane ya FARDC yo mu bwoko bwa CH4 niyo yashoboye kuba akubita mu buryo budasanzwe bino birindiro vy'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. General Makenga kihashika yahaje kuhuriye na ya mahamforo y'igihugu cy'u Rwanda canke y'abasikari ba RDF baje kwintervena kubera ko abari bari ngaha muri Rubaya bo amakuru dufise nuko bari bamaze kwisokora yo birutse. Mugabo FARDC ikavuga ati ahantu reka tureke kuhinjira kubera ko umutekano waho turahizera. FARDC ikomeza kurekura amakompora, amabomba adasanzwe, injugujugu irongika muri Rubaya, abandi bamaze kwiruka. Mugabo iranka kwijuga ati aba biyita ibisarambwe, nyambari bibwa vya sarambwe bishobora kudusarirako ugasanga biduteza agateko. Vyatumye FARDC itinjira mu buryo buri direct ngaha muri Rubaya kugira ngo ishobore kubanza kwiga akarere. Rero mwumve yuko iyi renfort yo mu Rwanda igishika, General Sultani Makenga baciye bahurira kuri ico kibuga c'umupira kugira ngo bashobore kugira inama, kugira ngo bakora inama bica uko bica kugira ngo bategure ingene bica uwo mugambi wa FARDC na wazarendo kwinjira muri Rubaya mu buryo bukomeye canke mu kwiga uburyo ino Rubaya itofatwa na rijya muzi yuko iyi M23 n'igihugu cy'u Rwanda. Rubaya ihabaye bazoca bagwara bwashi bongere bahishire. Murabizi yuko ino Rubaya niyo yari itunze igihugu cy'u Rwanda, ikongera igatunga n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nyene ziri muri Kongo mu buryo buboneka. Makenga mu majambo ngo yashikirije akihashika yavuze aya majambo akurikira ati sinkeneye yuko wazarendo na FARDC bakomeza kugota Rubaya. Ako kanya nyene hari indege ya FARDC iri mu birere iri kirakora patrouille, iri kiravisita kugira ngo barabe yuko umutekano waho wifashe neza, barabe bategura akarere, barabe yuko atabidasanzwe bivugirwa muri izo nama canke barabe baherereyemo agace baherereyemo kugira ngo baze kuronka ingene baha amakordone amadrone baze kuharasa mu buryo budasanzwe canke mu buryo buboneka. Ndababwire yuko ibi bitero umenda bibutse ko vyabaye mu masaha y'ijoro biriko birakogwa na Hibu ndetse na Wazarendo ari bo bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Twababwiye yuko iki inama yabereye hari mu kibuga mugabo bakimana kuhakubita amabombe menshi nuko inama yari yaheze. Mugabo amakuru dufise yizewe nuko aba special force batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bapfiriye aho habereye inama kubera ko FARDC yahagurukije indege ifise amakordone yaho agiye kubombarda, ndetse bahita barungika amadrone agera kurane yo kugira ngo baze gushobora guhasha uwo mwasi wabo w'igihugu cy'u Rwanda. Aya namakuru yizewe
kandi twatohoje neza dufitiye n'ivyemeza ndetse ba bantu baba bameze nka batoma ivyo biboneye turaza kubaronderera amafoto n'amavideo yerekana ico gice barashimwo nubwo ico gice caguyemo mabombe kiri mu minwe ya M23 ntituraronka amafoto yaho aherekana neza y'ingene ibintu byifasha ariko nituyaronka ndazi yuko FRDC ukumwe nikirakora n'inguvu nyinshi turashobora kumva mu kanya rubaye yamaze kuba libere yose hama tukaronka amafoto n'amavideo y'ibiko birabera ku mirongo y'urugamba rero ntutangwe kwinjira mu groupe yacu WhatsApp uko niho ducisha ivyo amafoto n'amavideo iba vyaranze mirongo y'urugamba ushobora kuba uri muri BM4 ama groupe ya BM4 Plus ariko ni groupe ni vyiza kwinjiramo kubera ko nayo icamwo ivyabereye kuri tele mu buryo budasanzwe kuko nazo ziradufasha kugira ngo dushoze kuberekuze turabaha amakuru mu buryo bwihuse mu gihe twabuze akanya kubashikiriza inkuru ziciye kuri YouTube tukazicisha ngaha maze mukazikurikirana atakibazo na kimwe rero ibi bintu bivanye n'iki gitero cabaye iki kintu kidasanzwe cabereye ngaha vyatumye abantu benshi bibaza yuko General Sultani Makenga nawe yoba ari mu bahitanywe n'imigwano yariko nibomborana ryabereye muri aka gace bari ko barakoreramwe inama ahanyene muri Rubaya ariko abandi bantu bakavuga ati General Sultani Makenga sumuntu asanzwe sumuntu wo kwica mu buryo bworoshe General Sultani Makenga sumuntu wovuga yuko arahitanywa n'ibintu byawe byose mugabo amakuru dufise nyamba ato bari mu ndaki cyangwa imihanda y'inyegeje arashobora kuba yahitanywa n'imigwano kuko FRDC yaraharashe mu buryo buboneka ihagira ubunwenkwe ihagira inkumbagare ihagira ivu kabisa ahari ivyatsi hasigara ivu mu buryo buboneka nkuko amafoto yagiye arahanahanwa y'amadrone bwo atabona neza yavyerekanye rero tubaza ko yabashakira neza cyo tubanderere kugira ngo mushobore kubona ivyinshi vyabereye ku mirongo y'urugamba mone yuko turiko turabaha amakuru atari kwivumbi ndetse amakuru yizewe mu buryo buboneka rero mwumve iki special force igihugu cy'u Rwanda zarungitse muri Renfort bumve ivyazishikiye Renfort yanyu yarabaye aneya yarakubiswe mu buryo budasanzwe yarishwe rero kuboba bazi yuko hariho abana b'u Rwanda baraye barungitswe ku mirongo y'urugamba muri Rubaya tubabwire ati mukomeze kwihangana nakumbure aheza ni mwijuru nkuko twama tubwira abantu bose bitavye Imana niyo makuru no babwira yuko akakanyari karaturendinga cyangwa aracicikana kumbuga ngorukana bumenyi ikindi naco nuko General Sultani Makenga amakuru tumaze kumenya n'umuntu agoye cyane kuburyo n'abantu bamukikije canke abantu bamucunga hari amakuru avuga yuko batoba bazi ahantu arara mwumve rero General Sultani Makenga si umuntu yoroshe n'umuntu afise amateka adasanzwe c'est vrai n'inyeshamba mugabo umuntu yarakoze ibintu bikomeye reka tubivuge General Sultani Makenga si umuntu twoshira yuko yoba yaguye muri kino gitero kuko amahigwe ni make kwijana nubwo avuga yuko atanduru ivugira ku gasozi ubusa mugabo mwumve yuko General Sultani Makenga atari wa muntu wo gufira mu gwishi nkuko ari umuntu aba yiteguye mu buryo bwose yakoze kase rero mwumve yuko aya makuru ariko aravugwa muri Rubaya araya ayo nico wabwira nuko ariko abatubaza amakuru yo muri Kavumu hariko haraba ibitero shuma mu gihe muri Rubayaho hariko haraba ibitero vyo kugira ngo bakubite ewana umwasi bamukubitwa kuntu utera igitero ukagenda wigaruriye n'agace yararimo nivyo biriko biraba ngaha muri Rubaya bitandukanye no ngaha muri Kavumu ibitero biriko biraba n'ibitero shuma muga kitabuza yuko FRDC uburokarite bwishi iriko irabwigarurira mu buryo buboneka tunababwira yuko aha muri Kavumu amakuru tumaze kuronka naba basore ba Neva nabo bari mu bariko baragaba ibitero canke bariko barapuya FRDC na Wazalendo kugira ngo bashobore guhasha inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zinjira igihugu ca Kongo kugira ngo bashobore kubica no kubiba imitungo yabo rero muri Kavumu twaza kubategura ikiganiro caho tubabwire ivyo ari byo mbere uno munsi umwanya udukundi turaza kugenda tubatembereze
tubashikane kuri frontiere ihuza igihugu c'Uburundi n'igihugu ca Kongo, tubereke uburyo hifashe, tubereke ingene umutekano wifashe, narijya ku munsi w'ejogenekerezo rya 2023 umupaka w'u Burundi n'igihugu ca Kongo wugurwa ku buryo buboneka. Rero muze kubana natwe, muze kubana nanje, narabemereye yuko hajya Scovia yakoreye ikiganiro, jewe nyene nzohakora ikiganiro bidatinze bitarambiranye, nzohakora ikiganiro. Rero birashobora gusanga ari byo bihe byo kugira ngo dushobore kubereka ingene ibintu vyifashe, ndetse tunabereke ingene urusha n'uruza ruriko ruragenda mu buryo buboneka. Reka ndabakengurukire, ndanabashiye cyane mwebwe mwese twanyuma kino kiganiro, ndiko ndihuta, ndiko ndakoresha umwanya, niyo mpamvu ndabahaye incamake. Ico ndasubscribe ntugire inzigo, ushonde na like, bituma twirukana amajini, gatuma tugira inguvu nyinshi zo kubaronderera amakuru ahari hose mu mpande zine zigize cyanke muri ko birabera muri Kongo n'ivyabereye mu kuzimu mu ndake, tukabizana tukabibereka. Dukunde wongere dukundishe abandi, nico civugo cacu, kugira ngo dushobore gukora ishingano canke umuhamagaro wacu tworohewe, tumibona yuko tuko turabiha abantu, tubona ko tutariko turatamba, twirorera. Ufise icubaza canke ugomba guterera, ngaha kuri screen hari kw'inimero ushobora kuzica kugira ngo bishobore kugufasha kuvugana natwe, aramakuru duha, ari byo tubaza byose tukakwishura atakibazo na kimwe. Jewe nitwa Kodi The Black, iyi ni B-Info News. Uratumiriwe muri commentaire kugira ngo ushiremwo igitekerezo cyawe canke interano yawe, ikibazo cawe. Bye bye.